uyu mwaka ndagomba guhindura ibyifuzo by'ibyaha n'intege ndabisezere. Uyu mwaka ndagomba gusezera biriya byari byaranyizingiriye ko byagize imbohe ya Satani. Ndagomba yuko Yesu yongirira bishasha, ibihe by'imiburo bikaza, umuvyuro ukaza mu mutima wanje, kugira ngo maze gukira mpeze sengere n'abandi, kugira ngo nabone Imana batabare. Ibyo hariho bene data badushingiye nayo iby'Imana yabakoreye, kandi n'ubu nayo zizoshishikara, Imana izogenda iradushyira mu mitima ya bene data. Ariko twaranezerewe, twarumvise yuko Imana ikora ibikomeye, nuko hari abo byatangaza, umuntu akavuga ati jewe banciye ibihumbi 200 ati kandi kubambaho sinakora ibihumbi 200 mu ntoki. Abantu bagatangara. Abantu nibo bayeho cyo kimwe. Hariho umuntu yabwiye ngo wo mu 300 ngo yobaye ngo yoyahebye kuba umutunzi. Abantu rero babayeho cyo kimwe bibatangaze, ariko muri ibyo byose haba mu butunzi cyangwa mu bukene, ikiganza cy'Imana kiguma kiboneka, ineza y'Imana iguma iboneka. None rero dusome ijambo ry'Imana, kuko twakoraniye kumva ijambo ry'Imana. Turi mu mwaka mushasha, turacafise umunezero, kuko umuntu aranyigisha gusa. Dusome mu gitabo cyo guharura igice cya 6. Igitabo cyo guharura igice cya 6 turasoma mbere kuri ya murongo wa 22. Guharura 6 murongo wa 22, indasi y'amajyambere avuga ngo umuhezagiro, abaherezi bahetagira Abisirayeli. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe utuku abariko muzohetagira Abisirayeli, muze muvuge uhoraho aguha umugisha akuzigama. Uhoraho akumurikishije mu nyonga yiwe akugirire neza. Uhoraho akurabe neza aguha amahoro. Uku abe ariko bashira izina ryanjye mu Bisirayeli, nanjye nzobaha umugisha. Yesu nashimwe. Aya majambo numvise mu mutima wanjye twotangurirako muri izi ntango z'umwaka, twifurizanyiriza umugisha no kuzigamwa n'Uhoraho, no kumurikishirizwa mu nyonga yiwe, no kugirirwa neza n'Uhoraho. Ibyo byose birashoboka kuko umuntu ahise arabyumvise. Uhoraho azobarabe neza muri uyu mwaka, kandi azobaha amahoro. Iyo rero bagutira ijambo amahoro, ni ukuvuga n'amahoro yo mu mubiri no mu bugingo no mu mpero. Amahoro yuzuye n'amahoro yo muri izo ngingo zose, umuntu akumva ati ntacyuhoraho yanyimye, yarampaye amahoro akwiye. Ariko kitazira yuko amageragezwa aba, kitazira yuko ibibazo bishobora gushika, ariko Imana yama iri hafi yacu. Yesu nashimwe. Muririmbyi aranezerewe, ashira mu kaboko kwa neza yawe Mana, ntayizohera. Neza y'Imana ntigera ihera. Igituma rero Abanyisirayeli bahezagirana gutyo, kandi umuhezagiro w'abaherezi warafata kuko cyari cyagizwe n'Uhoraho. N'uno munsi ugahezagira mugenzi wawe bivuye mu mutima, umuhezagiro urafata. Bavyeyi muhezagira abana banyu, umuhezagiro urafata. Uyu muhezagiro rero Uhoraho muri uyu mwaka uzobomeko. Kuko Abanyisirayeli barabibonye ibituma babikurikirana, hari aho babikura. Uravye mu ijambo ry'Imana urabona yuko bari bazi umuhezagiro w'Imana icyo umaze. Hariya turabona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 17 uhereye ku murongo wa 3 ukamanuka, ingene Uhoraho yagiranye ikiganiro na Aburahamu ngo niwagendera imbere yanjye. Reka twasome
irasinahakuye mu mutwe turaja kunyarutsa turabe igituma abanyisirayeli bategerezwa kumvira icyo Imana ivuze bakagikora gutyo nyene kandi bakabona umugisha w'Imana. Igitabo cy'Itanguriro cya 17 duhereye ku murongo wa 3 turabona amajambo Uhoraho yavuganye n'umusabyi wayo Aburahamu. Duhereye ku murongo wa 1 wagomba niho twobyumva neza. Aburahamu amaze imyaka 99 tubye impapuro zikivuga Itanguriro 17 duhere ku murongo wa 1. Aburahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubarira ati jewe Mana ishobora byose uhore ugendera imbere yanje kandi utungane rwose nanjye ngusezerane isezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezerane isezerano uzoba sekuruza w'amahanga menshi kandi ukitwa Aburahamu ukundi ariko uzokwitwa Aburahamu kuko ugize sekuruza w'amahanga menshi kandi nzoguha kurondoka cyane nzotuma amahanga agukomokako n'abantu bazokwandurukako kandi isezerano ryanje musezeraniye wowe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana n'ibisezerano ridashira kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Yesu nashimwe. Aya masezerano yose Uhoraho yasezeraniye Aburahamu Imana yarayashikije, Aburahamu yarayabonye. Icyo gituma rero n'abamwamukako n'abamukomokako babifata nka nkama bakabigenderamo bagahendagirana bibuka ko isezerano ry'Imana aricyo rivuga. Tubandanije n'umuhungu wiwe Isaka hariya mu Itanguriro igice cya 26 uhereye ku murongo wa 12 uwo mugisha Isaka wamubonetse. Dusome Itanguriro 26 turabe ibyo Uhoraho yakoreye Isaka nk'isezerano. Igice cya 26 duhere ku murongo wa 12 hariya ku rupapuro rwa 30 mu bunyarutsi. Maze Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ibyo yabibye ingero zingana. Yari umunyamugisha, Uhoraho amuha umugisha. Uwo mugabo aba umutunzi agenda arushiriza gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje kandi yari afite ibitayega by'imikuku n'amasho n'abantu bahinda atera Abafilisitiya iki. Ariko Imana ikora bamwe irabahezagira abandi nabo bagaca ishari. Yesu nadufashe cyane. Isaka yariko ashikwako n'amasezerano Uhoraho yasezeraniye se kandi ubandanije hariya mu Itanguriro 31 umurongo wa 17 na 18 urabona yuko na mwene Isaka ari we Yakobo nawe uwo mugisha wamwomyeko kuko yavuye kwa se na nyina ahejeje kwiba umugisha mwene wabo mwene se agenda atacafise arahunga mugabo yagarutse afite ibihinda. Yesu nadufashe cyane. Naho tubasoma umwanya uracari mwiza hariya Itanguriro igice cya 31 hariya ku murongo wa 17 na 18 turabe ijambo ry'Imana rivuga igituma Abanyisirayeli bakurikirana uwo muhezagiro uva ku Uhoraho. Itanguriro 31 ku murongo wa 17 na 18 ijambo ry'Imana riravuga ngo maze Yakobo ava hasi ashira abana biwe n'abagore biwe ku ngamiya. Hari abana yagiye afise yava hasi, hari abagore yari afise, ashorera n'ubusho bwiwe bwose n'ubutunzi bwose yaronse. Ubusho yaronkeye i Padani Aramu kugira ngo aje kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Yesu nashimwe. Ukuvuga yuko na Yakobo umugisha sekuru yasezeraniwe yawuronseko. Tugomba kuvuga ngo n'uno munsi
iyo migisha, iyo mihezagiro ku bantu bizera Imana, ku bantu bafata nk'ijambo ry'Imana bakarigendera bakizera yuko ari ukuri, iyo migisha iracahari. Yesu nashimwe. Uko umwaka utashe hariho ibyo Imana ikora. Ego undi mwaka uhetse ibintu byinshi. Hariho umwaka usanga abantu bahura n'ibibazo byinshi. Namwe mbona abantu barungika utuntu bifurizanya umwaka mwiza, nca mbona umuntu avuga ngo uyu mwaka urenganye wari umwaka w'amagorwa, wari umwaka w'inzara, wari umwaka w'ubukene. Umuntu aca yibaza ati none ko kuri we wari umwaka w'ubukene, abandi bose bari bakene. Umuntu wese arafise ibyiwe bimwoma ko muri uwo mwaka. Uwo mwaka rero ngo n'ugende urakagenda, mugabo n'ubundi utanguye mbega ibyo bizobora, ibyo ntibizobora. Umwaka wo gupfisha nibyo abantu benshi baratashe muri uyu mwaka uheze, no ngaha hagati yacu ntihagutse abagiye barabura ababo, no mu makorali bagenda byumva, no muri bene data. Ariko niko Imana ikora, abantu baguma bagenda. Ariko ku muntu yizeye Imana, ku muntu yari afite ibanga ry'Imana mu mutima wiwe, aba yitaye. Yesu nashimwe. Tumuherekeza turirimba tunezerewe kandi twizera yuko tuzomusanga hariya yagiye. Yesu nashimwe. Umwaka rero uhetse byinshi, mugabo kwifuri umuntu ariko arakwifuriza umwaka mushasha, akwifuriza ibyiza gusa. Mugabo muri ubu bugingo ibyiza n'ibibi biragendana, birakurakuranwa. Yesu natufashe cyane. Muri uyu mwaka rero tuhejeje, ntihabuze ibyakugoye. Icyo ndakwifuriza kandi nsengera Imana ni uko Imana yoguha ibihe byiza, ibihe by'impemburo, ibihe byo kwibagizwa ibyo biba byarakugoye mu mwaka uheze, kuko Imana irabikora. Ni Imana yo kwizerwa. Yesu nashimwe. Uravye hariya muri Bibiliya ku ijambo ry'Imana ariryo riturongora, mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17, Abanyisirayeli barigeze ko bafise ikibazo, barongowe n'umwami witwa Sawuli. Haraza ikigatanya cyo mu Bafilisitiya cyitwa Goliyati, abahagarara imbere n'ingabo z'iwabo, baracokora Abanyisirayeli, barabatera ubwoba, baracika ivutu. Uwo mwaka wabaye umwaka w'akagaye kugukengera Abisirayeli, nabo bategwa ubwoba kandi baba mu kwihebura. Yesu natufasha cyane. Baragize ubwoba, barakengerewe, baracokowe kandi barihebuye bati mbega ninde yohadukuye. Yesu natufasha cyane. Ariko Imana yari ifise uko ibigenza, yari ifise integuro yayo, kuko tubandanije dusoma icyo gice cya 17 uca usanga habonetse intsinzi iciye mu musatsi w'Imana yari mutoya we yari kigatanya, yitwa Dawidi. Yesu nashimwe. Yari afite ibanga ry'ukubaha Imana mu mutima, yari afite icyo yavuganye n'Imana. Aravuga ati uri kuratucokora kandi uje kutugwanya mu izina ry'Imana ziwanya arizo bigirwamana, ariko nanjye ndaguhangara ndakugwanye mu izina ry'Uhoraho ari we kuracokora. Yesu nashimwe. Ntihabuze ibyakugoye, ntihabuze ibyagucokoye, ntihabuze ibyaguteye ubwoba, ntihabuze ibyaguhaye kwihebura. Ariko Imana yatabaye Abanyisirayeli. Ikigatanya cyitwa Goliyati gihagaze imbere yabo, nawe ntiyobora kugutabara. Icyo gisozi gihagaze imbere yawe kigasenyuka, ukavuga uti nabonye umwaka mwiza, nabonye ubwiza bw'Imana. Aho umuntu wese arafise umutwaro wiwe, ariko Imana ariyo data wa twese irafise uko izobigenza ku umwe wese akazoshima Imana. Yesu nabahezagiye. Abarundi ba kera bavuga ngo imyaka ngwirasa ariko ntigira gutse. Hariho abandi nabo ubu babihingura bakavuga ngo imyaka irangana ngo bwo n'ibisa. Ubwitse kuri n'uyu imyaka irangufise iminsi ingana.
mugabo gusa sinzi imyaka yose Yesu natufashe cyane. Hariho umuntu avuga ngo uyu mwaka nabayeho neza, narose amahoro, nabonye ikiganza c'Imana. Ati mugabo muwushize wapi byaragoranye n'ibyagenze neza. Yesu natufashe cyane. None nk'uwo yavuze ngo uyu mwaka wese ngo narawusonzeyemo, ngo narawugwariyemo, ngo narawubonyemo imibabaro myinshi, ngo narawuriyemo abantu, ngo ari ibintu byanteye ubwoba. Uwo mwaka ntiwamubereye mwiza. Yesu natufashe cyane. Mugabo kugira neza kw'Imana kurazana ibindi bihe, agatuza karema, ati nta ngorane kuko Imana irakurana ibihe n'ibindi. Yesu natufashe cyane. Ariko muri ibyo byose umuntu arangije umwaka aba yaranze, aba akwiye gushima Imana, hanyuma agasaba ati Imana, uyu mwaka urenga warambereye ukucango, ndakwinginze uyu mwaka hari ibintu umuntu yamashira imbere. Mbega uyu mwaka none wasabye Imana iki? Uyu mwaka washize imbere iki? Kuko abantu b'abagwizatunga bafite ibintu bakurikirana, barakora ibintu bagaharura karaba ati uyu mwaka byagenze gutya na gutya na gutya na gutya, akavuga ati byagenze neza cyangwa ntibyagenze neza, agaca afata n'ingingo zotuma uwundi mwaka byogenda neza gusumba. Yesu natufashe cyane. Natwebwe muri ubu buzima bwo kugendana n'Imana, bwo kubaha Imana, ubuzima bw'agakiza, turakwiye kuraba ibintu twosaba Imana twoshira imbere muri uyu mwaka, natwe tukagira evaluation y'umwaka uheze, hanyuma tugaca dufata ingingo z'ingene tuzobaho muri uyu mwaka dutanguye. Yesu nabahezagiye. Ugafata ingingo ku giti cyawe n'umuryango wawe, ukaja imbere y'Imana, Imana nakwinginze mu muryango wanjye bizogende gutya na gutya, n'ishengero ryawe. Yesu nagufasha cyane. Reka urakwiye gukunda ishengero ryawe n'igihugu cyawe, ugasaba Imana ati Imana ndasabye muri kino gihugu, kuko birashika umuntu akanga ishengero ry'igihugu, akaba umuroberi mu ishengero ry'iyo karigwana. Nk'uko umuntu ashobora kwanga igihugu cyamwibarutse, sinzi ko ari umuntu agira ibihugu bibiri. Yesu nadufashe cyane. Umuntu arashobora kutubera mubi, bwaba igihugu kiguma ari icyo wavukiyemo, icyo wakuriyemo, kuko rero nacyo uzosazira. Yesu nadufashe cyane. Hari n'ibintu rero mu gusenga kwawe ukwiye kwatura ku gihugu cyawe no ku ishengero ryawe. Yesu nabahezagiye. None uyu mwaka wumva mu mutima washize iki imbere y'Imana? Uno munsi umuntu ariko ariyumvira hari icyo dukwiye gusabira hamwe ku bw'ishengero. Niko mvuga iby'ishengero uno munsi kuko turi mu ishengero ry'Imana. Yesu nashimwe. Kandi hari ibyo tubyifuriza kugira ngo turibemwo amahoro, turihenzagirirwemo. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga rero ikintu numva mu mutima wanjye, amajyambere Imana yashize mu mutima wanjye, ni uko twosaba Imana kugira ngo habe ububyuro mu ishengero. Yesu nashimwe. Harabaye igikorane kiremba, vuga abantu hariho amajambo bavuga ngo wewe Mana ngo nudukomorere, utugarukanire bya bihe bya kera. Yesu nadufashe cyane. Nkumva mu gutegera kwanje bariko barasaba Imana ko yosuka umubyuro mu ishengero, ibihe bya kera, ibihe by'impemburo, ibihe byo gusenga, ibihe tutari duherutse bikagaruka. Yesu nadufashe cyane. Arakwiye umubyuro mu ishengero ry'Imana, kandi mu isezerano ry'Imana birimwo. Dusome Yoweli igice cya 2 umurongo wa 28. Igitabo cy'abigishwa n'Imana Yoweli igice cya 2 umurongo wa 28, turabica ijambo ry'Imana rivuga. Yoweli igice cya 2 umurongo wa 28, musanga ari amajambo avuga ngo ko Imana izosuka umubyuro mu bihe by'iherezo. Yesu nashimwe.
Yoweli igice cya kabiri ku murongo wa 28 n'indanzi y'amajambo ivuga ngo Yoweli avugisha ibyo kuzoza kwa Mpwemu Yera, urupapuro rw'amajana 988. Hanyuma y'ibyo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, kandi n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako Mpwemu wanje. Yesu nashimwe. Hari aho umuntu yibaza ati mbega none ibyo bihe bizoza ryari? Mbega ibyo bihe byaraje canke tubyitege? Mbega ibyo bihe tubisengere canke tubirorere bizoziraho bigoye? Umuntu mu gusenga kwiwe mu migenderanire yawe n'Imana hari ibyo yifuza, akavuga ati yewe Mana urakwiye gusuka umubyuro mu mutima wanje, kuko ndumva yuko intege nke ziriko zirantera, ziriko zirasatira. Aho ni ku giti cy'umuntu, umubyuro ku giti cy'umuntu. Ati ndamwami ndifuza yuko wosuka umubyuro no mu miryango yacu, kuko imiryango yifashe neza n'ibindi bica bigenda neza. Mwami ndifuza yuko wosuka umubyuro mu ishengero sengera mu canke no mu mashengero yose. Yesu nadufashe cyane. Igishengero s'ishengero rya Pentekote gusa. Yesu nadufashe. Hariho abantu bigishijwe nabi, utari umupentekote urumuki umupagani. Jambo ndabasaba ntimuze murabikoresha. Umupagani rero hariho amashengero kera twaravuka, mbega ubu turacavuka, nabamba ngo ishengero ry'ababatisi, ishengero ry'abafekamu, ishengero ry'abaemanueli, bagatondagura ngwabo ngo inyigisho zabo ngo zisane nk'izacu, ngo ntituri kure na kure. Umuntu agaca yibaza ati mbega none igitandukanya n'iki? Yesu nadufashe cyane. Nibyo inzu yose ifise indero yabo, namwe ubwanyu murera abana banyu ico kimwe. Yesu nadufashe. Babo n'abapagani. Umubyuro mw'ishengero ry'iwacu n'umubyuro mu yandi mashengero, kuko mw'ijuru tuzomwigizayo mube wari uyu n'uyu. Imana niza bazokwicara muri biriya byicaro. Yesu nadufashe cyane. Mbega n'abapentekote gusa? Aho ubona hariho abapentekote bawe mumbabare kuri umupentekote adafise umubyuro mu mutima ntazoja mu ijuru, kuko azokorokera mu byaha bikore azosigara. Yesu nadufashe cyane. Abandi sindabavugira bazokwivugira, ariko turakwiye umubyuro mu ishengero ry'Imana no mu yandi mashengero tuvukana, no mu gihugu cyose, mbere no mu bihugu bibanyi hakaba umubyuro. Yesu nashimwe. Urashobora kugenda mu kindi gihugu ugasanga n'abapentekote mugabo ntimuririmba kumwe, ntimeze kumukibazo cyane ko turi abapentekote twese, ingorane ziri. Yesu nadufashe cyane. Ibyo byose ni ibyo gusengera kugira ngo habe ubumwe bw'abantu b'Imana. Yesu nadufashe cyane. Umubyuro ni iki? Reka tugereranye nuko iyo hari muci ibyatsi biruma, n'ibibabi bikuma bigakoragurika, ukabona yuko ibintu bitameze neza. Mugabo imvura iguye hakaza urushana canke agatasi, usanga ibyatsi bisubiye kumera, amababi agatotahara, ugasanga ibidukikije bisa neza cyane. Yesu nashimwe. Umubyuro no gutotahara ko mu mutima, imvura ya Mpwemu ikagwamwo, ibintu bigahinduka mu bantu. Yesu nashimwe. Umubyuro kubyuka, nk'umuntu yari arwaye bakamuvura bakamuha ibyangombwa byose, agasubira akaronka inkomezi, agasubira akagendagenda, agasubira agakora, agasubira agaca mu maso agasa neza. Wowe yarabyutse. Yesu nashimwe. Hariho abagendana indwara zo mu mutima barakeneye kuvugwa. Ico bavura rero uwo mubyuro, uwo Mpwemu twumvise muri Yoweli
yasiconka akaza agasuka muri benshi abahungu n'abo bakobwa n'abandi kugira ngo baboneke ikimenyetso ca mpwemu umuvyuruze mu ishengero no mu gihugu. Yesu nadufasha cane. Umuvyuruhera mu mutima, kandi umaze kuza mu mutima n'ibindi byose bica bikurikira. Ibikorwa umuntu akora, ingendo n'inyifato z'umuntu bakavuga ati ujya muntu ari mu bihe byiza. Yesu nadufasha cane. Reka rero turabe muri uyu mwanya mutoya usigaye ivyerekana yuko hari umuvyuro canke ivyozana umuvyuro hagati yacu, ibimenyetso bitwereka yuko ari umuvyuro, kugira ngo tubisengere Imana izobidukorere, kuko Imana yo igomba yuko abantu bayo bagenda bagoyagoya, igomba yuko abantu bagenda bafise inkomezi, kuko urugendo ni rurerure. Yesu nashimwe. Ikintu ca mbere cerekana rero yuko ari umuvyuro canke mu bintu bihambaye bizana umuvyuro ni ukwihana. Yesu nadufashe cane. Ukwihana icaha kinini n'ukwihana icaha gito. Ndabivuze gutyo nta caha gito kihari. Mugabo ibizana umuvyuro ni uko abantu bihana, bagapakurura ibintu bibi byari mu mitima yabo bakabiterera hanze, kugira ngo habe ibihe bishasha byiza mu mitima yabo. Yesu nadufasha cane. Reka dusome hariya mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 3 n'umurongo wa 19, turabe ingene ibihe byiza biza. Ibyakozwe n'Intumwa 3 umurongo wa 19. Ni hariya urupapuro rw'ijana na mirongo 35, ijana na mirongo 35. Indanzi y'amajambo ngo Petero yigisha abakoraniye kuraba ibibaye. Hariya kuri 19 rero bavuga ngo nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Yesu nashimwe. Ngo nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza. Yesu nadufashe. Iyo umuntu yihanye aba yihindukiye, akava muri iyo nzira ariko aragenda kuko ari mbi, akaza mu nzira nziza, hanyuma mu byaha bica bihanagurwa, ibihe byo guhembuka bikaza. Yesu nashimwe. Na Yohana Umubatizi yadasemera ngo yebwe mw'abana ngo nimwihane, ngo kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Umuntu atihana aba ari kure y'ubwami. Yesu nadufasha cane. Aba ari kure y'Imana, aba ari mu buja, niko ijambo ry'Imana rivuga. Mu muvyuro abantu barihana ibyaha. Mu muvyuro imitima iroroha n'ikomantare nk'ibuye. Uriko uraraba rero abantu ingene bihana ni bike cane, ni bito cane. Nta muvyuro. Dusenga Imana kugira ngo izane umuvyuro. Umuntu cari icaha gito canke kinini kimubuza amahoro bitume acihana, kugira ngo ibihe by'impemburo bize. Yesu nadufashe cane. Umuntu yopfuma agirana kujya kwa Nikodemu ngo yihana mw'ijuru. Hariho undi mutamakazi nawe yaza kongorera abakozi b'Imana ngo yumva gusohoza ngo gufukama ngo hamwe na tujya twuzukuru ngo tuhava twumva ibyo nihanye ngo pengera abandi bose bagiye mu ncenzi. Yesu nadufashe cane. Yari mubyara wa Nikodemu, ariko navyo byari byiza. Urumva we yarafise n'umwanya wo kurindira. Ubu bavuze ngo mujane umugisha w'Imana, ubona bose bafashiriye. Yesu nadufashe cane. Abakozi b'Imana barashomereye, mwarabimye akazi, ntibakironka abantu bakira. N'abakozi b'Imana rero nabo nyene bagarukako. Yesu nadufashe cane. Natwe nitwotaha abakristo bakingana. Nimubaha akazi, mubagumize ngaho gushika saa 12. Ubundi ho dutaha gukora ikirindiro ni ikibiro ni. Yesu nadufashe. Nimuduha akazi. Yesu nadufashe cane. Nitwihane kugira ngo ibihe by'umuvyuro bize.
kugira ngo mu vyuruze abantu barihana. Yesu nadufasha cyane. Umuntu arashobora kumara umwaka wose atihana. Hari ahantu ni abandi bobo hari ibyo bagira, akagira umuhanuzi w'umutima, hari ibintu bagira bya meditation bya nevene kugira ngo bahinduke. Sinzi ko bahinduka, ariko twebwe ibanga ryo mu ijambo ry'Imana ryo dufasha kugira ngo mu byuru ugaruke ni ukwihana. Yesu nadufasha cyane. Umuntu atihana agendana ibyaha, kandi agendanye ibyaha nta guhembuka, yabigize ibanga. Ikindi kigira kabiri kugira ngo nyarutse umwanya ntuhavumerana, ndagomba basi kumevugana bitanu byovyo, ibindi bizoza mu nyuma. Ikindi kigira kabiri cerekana yuko ari umuvyuro n'ubumwe bw'abakristo. Yesu nadufasha cyane. Turabona hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca 4 canke ca 5 bavuga ngo abakristo, ubumwe bw'abakristo ba kera, ngo baba hamwe basenga bahujije umutima n'inama, ngo mbere barasangira byose. Ubukumbure gusangira byose nitwoba tukibishobora, mugabo gusenga duhujije umutima n'inama mbega byo tunani. Yesu nadufasha cyane. Tugahuza mu buryo bwo gukizwa, tugahuza mu buryo bwo kwizera, tugahuza mu buryo bw'intumbero y'ubuzima bwacu cyangwa urugendo rwacu, tugahuza no mu by'imwemu, kuko urugendo ni rumwe, Imana ni imwe, ijuru ni rimwe. Yesu nadufasha cyane. Kuki none twirema ibice, kuki twinubana? Abantu bitwararika kurondera ibidutandukanya, ariko ibiduhuza ntibabirondere. Yesu nadufasha cyane. Harakwiye umuvyuro muri uyu mwaka, tugahuza umutima n'inama, tukagira ubumwe. Yesu nadufasha cyane. Hariya mu cese cyandikiwe Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushishikare amahoro n'abantu bangana. N'ukwezi umuntu yirema ibice, umuntu atagomba yuko agiranira ubumwe n'abandi, none azokwezwa gute? Kandi ijambo ry'Imana ngaho cyatubwira ngo kuko utejejwe ntazoraba inde. Naya majambo y'Imana twirinde ibice, harakwiye kubyuro ibihome bituma abantu batagiriranira ubumwe kandi barakijijwe bigasenyuka mu izina rya Yesu. Ikigira gatatu, abantu iyo bagiriraniye ubumwe baca banakundana. Yesu nadufasha cyane. Abantu rero babaye mu ishengero rya kera barakunda kuvuga ngo yewe abakristo ba kera ngo barakundana, ngo iyo bahuye ntibashaka kuvana. Hari abirirwa baraherekezanya rikarinda rirere, kubera yakwiyumvamo nawe ukamwiyumvamo mugakundana. Yesu nadufasha cyane. Kandi hari urukundo bigenda neza, kuko hariya muri Yohana 13 umurongo wa 35 ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwagiriranira urukundo niho bazomenya ko muri abigishwa. Nimbura umwigishwa wa Yesu, kura urwango hagati yawe na mugenzi wawe. Yesu nadufasha cyane. Birakunda ko abantu bafite ikibazo hagati yabo bajya hamwe, biracashoboka bakayaga, bakaturiranira, bakabiyaga byose bikagenda biheze, bagaca basenga, akayaga keza kagasubira kuza, ibihe by'impemburo bikagaruka, gutyo umubyuro ugacuboneka mu ishengero. Yesu nabahezagira. Harabura urukundo, ibere rikayaga. Kandi ishengero ry'Ikorinto izo ngorane bari bazifise. Kandi nahariya mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 ku murongo wa 4 ibintu byose biravugwa neza ku iryo shengero ryo muri Efeso. Mugabo hagaca haza ijambo rivuga ngo ariko mfise icyo ugaya, nuko wahevye rwa rukundo rwawe wambe, ngo nuko nugaruke. Abari barateranye imigongo ntibasubire kurabana buzure. Yesu nadufashe cyane. Urukundo rugaruke mu bana b'Imana, niho byogenda neza. Ariko rero hari amakenga,
kuko muri Matayo 24 ku murongo wa 12 harimo na cyayibaza ati mbega yemwe nibyo bihe tugezemo, avuga ngo ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Urukundo rwa rukwiye gutimba rero n'urw'ab'isi, ariko urukundo rw'abari barajana rukagwira. Yesu nadufashe cyane, ingabire y'urukundo tukayifurura, abantu bagakundana. Yesu nabahezagire cyane. Ubu rero kubera urukundo nyene rutimba, umuntu yabaye igikoko ku wundi. Umuntu arashobora gutinya umuntu gusumba uko atinya igikoko. Nico gituma ubona abantu bicungera cyane, bikingira ukavuga ati nicungereye karabaye. Nico gituma ubona abantu ubu basigaye bubaka bagira ibihome birebire, hejuru y'igihome agacashira ku bitsinga bifise amahwa, hejuru ibitsinga bifise amahwa agaca azana na shemesha imbwa zikaze, aricungera nyene. None abantu ko babaye ibikoko. Yesu nadufashe cyane, amaze kugira imbwa zikaze agaca azana na kamera, ati reka habe ikintu gifata amafoto abantu bazobona icyambangamiye cyarico, canke agaca azana abamucungerera umutekano. Ko si ukwicungera, hari amahoro, hakaba urukundo, hakaba ubumwe, ivyo biba bimaze. Yesu nadufashe cyane. Iyo gukundana kutahari, nta bihe by'umubyuro bishobora kuza. Yesu nadufashe cyane. Ibyo rero hamaze kuba umwe, hakaba gukundana, haca haba no kuvuga ati Mana urakoze ko wampembuye mu mutima, ubu nagomba tugiriranire imigenderanire myiza nawe. Kugiranira imigenderanire myiza n'Imana ni iby'ikimazi, birazana akayaga keza mu buzima bw'umuntu. Yesu nashimwe. Mose yaragendanye n'Imana kandi yari yahawe igikorwa gikomeye. Iyo ataba avugana n'Imana ntiyari kubishobora. Ubwo ari Imana yamuremesha, ikamuhumuriza, ikamubwira ati ntacyo Mose, ndi kumwe nawe. Rero n'igihe yigumura ati utemeye ko tujyana natwe nituva ngaho, Imana iti Mose ndabibona, ntuje kumutembera, turajyana kumwe nawe. Yesu nashimwe. Ese Imana yojyana natwe naturi uyu mwana, ibihe by'umubyuro bikaza. Yosuwa nawe yatunzwe no kugiranira imigenderanire n'Imana. Iyo hari ibigoye yarapfukama agasenga, akabaza Imana, ikagenda neza. Eliya ku musozi Karumeli, kubera yarafitaniye ubucuti n'imigenderanire n'Imana, ibitangaza byarakoretse, ibishego byaba yari biramaramara. Kubera iki? Isengesho rigufiya ngo wewe Uhoraho, ngo bimenyekane ko ari wewe Mana wenyine, ko kandi nanje kandi umusabyi wawe, kandi umukozi wawe. Yesu nashimwe. Hari aho bidakenerwa kwiyungurira amasengesho maremare, ariko Imana kuko iri hafi yawe, mufitanye imigenderanire myiza, ugatabara hakiri kare utararinda guhogora. Yesu nashimwe. Abantu bagize imigenderanire myiza n'Imana bamwe baba mu bihe byiza, naho wamenye ngo ntiborohewe. Yesu nadufashe cyane. Ishengero rero ndabona ko ari rinini rwose, mugabo uko byari bimeze igihe cya kera n'ubu niko bimeze. Igihe Yesu yagirisha ibikorane, abantu baraza bashika ibihumbi n'ibihumbi, mugabo muri abo bantu ibihumbi n'ibihumbi ngo hariho abamurondera ko imikate. Ati nimundondera kubw'ijambo, mugomba ko nabaha imitima ngenda bahaye muhetse. Yesu nadufasha cyane. Abo rero bari ibihumbi n'ibihumbi, ngo abantu ibihumbi bingahe barariye barasigaza. Ibyo ni byo bitangaza abantu bagomba uno munsi. Murabona n'igihe cy'intumwa Yesu nawe yatuma abantu bashika 70 bakagenda bakaza bambahwa nimwe mu nzira twumvira. Yesu nadufasha cyane. Ariko yari yatoranije neza na neza 12, kandi no muri abo 12 hariho batatu ngo yadugana nabo ku musozi, abandi bagasigara hejuru ntabwo z'umusozi. Urumva rero abantu ntibegera Imana cyo kimwe. Yesu nadufashe cyane.
sinzi abo basigaye ngaho wowe ku ntango z'umusozi ibyo basigaye baravuga ngo napendereye ko ajyanye nabo batatu ati ye bagabo urakumbura ubitahure we n'uti intege nke nawe turi yiga arabona mu mutima yacu ingene hapanze reka njyane n'abanyasha babaye abahinzi Yesu nabifashe cyane hariho n'uwundi umwe ngo yajyana mu gikiriza ciwe uwo yaramwegereye Yesu nabifashe cyane abantu rero nibegera Imana cyo kinari icyo ndakwifuriza wewe wegera Imana gusumba uko wahora muri uyu mwaka kuko ibihe birakomeye utegereye Imana uzohura n'ibintu bimeze nk'imisozi ugira ubwoba ariko wegereye Imana nka Yohana ajyanye mu gikiriza cya Yesu yavuga ati nawe woza mbere ibitangaza biraha mu bwami bw'ijuru buraha Yesu nashimye umuntu arashobora kuba afite ibibazo bakavuga ati hari uwo turi kumwe nta bwoba nobwira Yesu nashimye kandi kumwe n'Imana ko turegeranye Yesu narahuza ikindi twovuga ibihe by'umuburo bica bizanana no gukunda ijambo ry'Imana Yesu nashimye umuntu akarirongera umwanya wo kurisoma umuntu akarirongera umwanya wo kugiyumvirako kandi akarirongera umwanya wo kurikora amajambo y'Imana avuga ngo uwumva ijambo ryanjye akarikora Yesu nashimye wumva abayubatse inzu yiwe urutare naho turihuta naho turisuriranya nta kintu gishobora kuyikomeza inzu yiwe bwizewe kuko yubatse neza yubatse ku ijambo ry'Imana Yesu nashimye kuri uyu mwaka usaba Imana uzokwamana ijambo Yesu nashimye kandi uzobeho kuko ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana ntatore Bibiliya ari uko hageze kuza ngaha ku musozi w'Imana wayihumure kuko nawe usanga habaye agakungugu cyangwa y'ubutaka yizana akayihungurira ngaha nta kandi yarose yo kubisoma Yesu nadufashe cyane ibyo rero byerekana yuko abantu bari mu ntege nke atamwanya w'ijambo ry'Imana bafise ibindi bibarabishimye ariko icyo tubera cyiza gukora ijambo ry'Imana mukareka umutima wawe Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo kugira gute nuko ibyo rero bimaze ku umuntu amaze kwiga ijambo ry'Imana akaritahura kandi akarigendera asubira kuri gishomeri aca amenyera kandi akegera imbere mu buryo bwo gukorera Imana Yesu nashimye nama nibazana none izi ntebe abantu ko baje kuzicarako zaraguwe nabi mbere hariho n'uza ajya ashitse ubwa mbere akabanza gucisha kw'agatoki kugira ngo arabe yuko ari akavuga none ucisha kw'agatoki aho ubwiye waza mu gatoki ugacisha kw'agatoki hariho umuntu rero afite ibanga muri bavuga ati abantu b'Imana baze kwicara ahantu hasa neza akazinduka agahungura ati Imana ndagushima ko nari gishomeye ndagukoreye kandi nzobisanga mu ijuru Yesu nashimye turaja muri turiya tuzu tw'inyuma mugabo umuntu aribaza none ninde hakorofye ninde yagize isuku ingana gutya ku buryo abantu b'Imana basiye basanga hameze neza hariho umwe yabikora mu ibanga barateba baramuvumbura ngo ahengera saa 10 y'ijoro akaza agakoropa utuzu twa sugumwe agaca akorokera mu modoka akagenda umukozi w'Imana ati umunsi uje nzomurongera akabasubira mu gukora neza ashika saa 9 ararindira gabana umuntu afite imodoka nziza arasinzira akora hajya ariko araheza yibaza ngo ntawamubona undi niwe wahora ukora ibyiza bingana gutya umukozi w'Imana nagomba kubikora mu ibanga Imana yonyine abari ibibona kandi byandike sinyemereye kugira publicité y'ibyo nkorera Imana ngomba yuko ibanga ibanga ryaje Imana Yesu nashimye ibikorwa byo mu ibanga ukora cyangwa ibikorwa byawe wenda gusengera ngo niko ndabikora bikwiye kumenywa nawe ubikorera kuko niba afite intera Yesu nashimye
hari ibikorwa, hari abitanga ibikorwa by'Imana. Kandi hariyo mu byahishuriwe Yohana igice cya 19 ku murongo w'indwi haravuga ngo tunezerewe duhimbare. Hariyo amajambo acavuga ngo kuko ubukwe kandi umugeni ariteguye yambaye impuzu zera nziza. Muzikayanga tukandi izo mvudu ngo ni ibikorwa by'ukugororoka turareba. Bijya bikorwa uriko urakora si igipfagusa, si ugutumwana, hariho impera birandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Uzotangara niwashikayo, uze kwirinda gusa usenga Imana, ibihe by'umubyuro bigume biza mu mutima wawe, ku murango no mw'ijoro wame wumva ijwi rikubwira ngo ntubigishomere igikorwa c'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ikindi twovuga ni ukwimenya, ni ukwitahura, ni ukwibaza ibibazo. Hari ibibazo ushobora kwibaza ati mbega none jewe ni umuntu ki? Hari wavuga ngo jewe ngo si umuntu wasanzwe. Ati none uko tuba umuntu adasanzwe wabikuye ari mw'ibanga bwahari meneye yaciwe ibigomba. Yesu nadufasha cyane. Urinde waremewe iki? Hari icyo Imana ikugomba ko ibyo ukora kugira ngo bihimbare Imana. Intumbero nyamukuru yo mu buzima bwawe muri aka gakiza niye ikintu bize gatamba imbere yawe ukumva ijwi ibyari by'Imana mama muganga akakubwira ngo umenye yuko ibyo si ibyawe. Mu bihe by'umubyuro abantu barisuzuma, abantu bakajyana akiyumvira ati none jewe nukora iki kugira ngo sinzohobe amasezerano Imana yasezeranye. Bisaba kwama wiyenza. Yesu nashimwe. Hari ijambo rivuga ngo bamuziga kw'ibyo bama bagira gute yiyeza. Utejejwe ntazobona Imana. Irinde bikwanduza. Muri Matayo 5 ku murongo wa 6 ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona. Hari ibintu biguma byitambika imbere yawe kugira ngo bikwanduze. Ndakwinginze uvyirinde uyu mwaka kuko abafise imitima itanduye nibo bazobona Imana. Bariya bene wacu bavuga ngo abari n'imitima itagira agatosi. Agatosi nakaha gatoya, ariko kwirinda ibyanduza, kwezwa. Ukaba wumva ijwi rigushingira nawe mu mutima yuko imbere y'Imana atarubanza ruri imbere yawe, kandi n'imbere y'abantu naho bigoye ukabaza Imana uti none Mana vyogenda gute kugira ngo n'imbere y'abantu biboneke yuko atarubanza ruri hagati ya jewe na mwene data. Hamwe no gusenga birashoboka. Yesu nadufasha cyane. Ubundi nawe yavuze ngo bidashobokera abana b'abantu ngo bishobokera Imana. Kwirinda ibyanduza ariko kwezwa birafasha umuntu muri uru rugendo ibihe by'umuvyuro bikaza. Kandi muri ibyo bihe by'umuvyuro haca haba ibitangaza by'ukuri. Ubu abantu rero bari mu buzima budasanzwe. Abantu kubera batagendanye n'uwo muhemu neza, kubera batitwararitse kwezwa no kwirinda ibibanduza, hari aho usanga bacakiye muhemu w'ibijabije. Muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo muhemu w'ibijabije. Yesu nadufasha cyane. Muhemu w'ubupfumu ugasanga bavuga ngo wowe ubabara mu mugongo, wowe ubabara mu mugongo ngo nuze. Ariko ngaha abantu bakoraniye ngaha kujya uworondera umuntu ababara mu mugongo y'umuntu. Yesu nadufasha cyane. Muri mwebwe ngo hariho umuntu yaje amenetse umutwe ati iyo muhemberaho ni jewe yabuze umuntu amenetse. Yesu nadufasha cyane. Ariko umuntu ibihe by'umuvyuro y'umutima wiwe arasenga, ntagendera ku mpemu z'abantu. Ugasanga ibyo bakubwiye abandi nibyo wemera. None wewe Imana cyane. Yesu nadufasha cyane.
ntushobora gusenga ukaja imbere y'Imana Imana mbwira ukondi ungaragaze werekana uko ndi kose sinifata uko ntari. Imana burya niyo kumva baba baza ngaho bakambwira Imana yambariye ivyiza, ariko maze muraraba mere neza bene data, singomba kudekuraja abantu bimwe mu basenga berekwa bavugishwa mugabo urushije kabiri canke gatatu niba karuka sinzokumviriza. Niba vuga yuko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu nzopfa zimvi zoca nawe niwanabesha ndacane sinapfuye. Yesu natufashe cyane, kuko mu Bisirayeli abantu b'imbwema abantu babavugishwa ahushije na gatoya hari ico yabona, ariko abantu ubu babifatiye isanzwe. Yesu natufashe cyane. Hariho nimwe muzukuyerera umuntu akibaza yuko ahandi ariho yorongera amahoro, ahandi ariho yorongera inkomezi, amashengero akayamara akakimaza amaguru, mugabe ingora mufitiye ngana ahantu zose hasanga. Yesu natufashe cyane. Guma hamwe utekereze usenge Imana usaba umubyuro ibitangaza by'ukuri bizokoreka. Yesu nabahezaga. Narumvise bavuga umufumu wo muri Nigeria ngo yihaya ngo jewe ngo nahambaye gusumba abakozi b'Imana ngo muri kino gihugu, ngo hari abapastori n'abandi bakozi b'Imana bashika ngo ibihumbi n'ibihumbi ngo baki wanje ngo nabaha ubushobozi bwo kurongora amashengero yabo, ngo nabaha amazi yo gukaraba cyangwa yo kunywa, ngo kandi ngo baca bayishurira ibyo mu ishengero ryabo. Ibyo none ibyo bizomariye. Yesu nabifashe cyane. Harakwiye kuba umubyuro w'ukuri ukurongorwa na mpemu. Ibisezerano Yoweli yeretswe rizoba mu bihe by'iherezo natwe rikadushikako tukarongorwa na mpemu kuri atari mpemu w'ibijabija. Yesu nadufashe cyane. Mwirinde abantu birinde uburyo baratandukira hariya ngo hari ibyumba bazohandura karambara. Yesu nadufashe cyane. Hariho umuntu yirinze gukubitira ahantu iyo nambari rusinde muri Kayanza rusinde kugira ngo bamusengere ati yaciye abikiragi kuko yaravuze ibyo yabonye ahantu nambari kwanda sinzi nyine yitwa Zeruya. Bamusengera amezi n'amezi ururimi rurateba ruragoboroka ngo yari yubahutse kuvuga ibyo yabonye hariya kandi kizi. Abantu rero baherera basimwe mutukiyerera mu yandi mashengero nimumbaze. Yesu nadufashe cyane. Guma hamwe usenga Imana ibihe by'umubyuro ibihe by'impemuro bizogushikako aho nyene uri kuko Imana irahari. Yesu nadufashe cyane. Ntuzoronka ingabire zawe ari ibintu mw'ishengero ry'Imana byerekana yuko by'ukuri hakwiye umubyuro. Haraho dusoma amajambo mu byo mwemu yama mu Bagalatiya 5:22 ijambo ry'Imana rikadondagura. Umuntu wese rero akwiye gucagara neza ati none muri ibyo mwemu yama ibyo mfise n'ibihe ibyo mvuze n'ibihe ukajya ku mavuga asenga Imana kugira bitanga. Yesu nashimye. Na hariya mu cete cya mbere Pawulo yandikiye abikorino igice cya 12 ku murongo w'indwi urabona ingabire Imana itanga. Bamwe yabahaye kubaba, abandi kubaba, abandi. Uri kuraraba rero mw'ishengero ry'Imana murakibaza none kuko izo ngabire zose zitagaragara. Harakwiye umubyuro rero kugira ngo zose zitugaragare ko kuko n'isezerano ryacu. Yesu nabahezagira. Gomba ndangize ariko nagomba nakubwire ngo ntugire ubwoba. Imana yaguhaye agakiza ni yayindi igufitiye integuro nziza. Yesu nashimwe. Tuje ku mabe dusenga Imana. Imana isuka umubyuro mw'ishengero abantu bashinga intahe ibyo twarumvise iby'Imana yakoze kandi tuzoshishikara kubyumva. Natwe twizere ibihe by'impemburo bidushikeko nk'uko Stefano yashinze intahe natwe dushinga intahe, nk'uko Pawulo yashinze intahe yahindutse. Birakenewe yuko abantu bahinduka. Yesu nadufashe cyane. Abantu ntibaroketse ngo kera nari umuntu w'imbwero, kera nari umuntu ari mu bihe byiza, none ubu byagiye birakwiye kugaruka.
Yesu nakufasha cyane. Ba Daniyeli n'abagenzi bari i Babuloni barashinga intara bakumva ati by'ukuri Imana yacu niyo duheba, Imana yacu twarajanye turi kumwe, Imana yacu izokwigaragaza, bigaca bigenda neza. Yesu nakufasha cyane. Turakwiye ibihe by'impemburo mu ishingiro ry'Imana, turakwiye gusenga Imana kugira ngo umuvyuro ugaruke. Reka turangirize hariya mu Banyefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Icete umukozi w'Imana Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Ijambo ry'Imana mpera ku rupapuro rw'121. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nico gituma ruvugwa wikangure wosinziriye uzuka ubwo mu bapfuye bitarakumurikira. Yesu nashimwe. Ikangure wosinziriye uzuka ubwo mu bapfuye bitarakumurikira. Iyo umuntu ari mu ntege nke, iyo umuntu yasubiye inyuma, iyo umuntu afite ibyaha byuzuye mu mutima wiwe, iyo umuntu yumva inyota yo kwihana yaraheze, iyo umuntu yumva urukundo rwaramuheranye n'ubumwe, aba asinziye. Uwo niwe aba ariko arakangurwa ngo niwikangure, kuko agumye mu itiro umusuma yoza n'utwari dusigaye twose akadukukumba, umuntu agasigara yifumbereje. N'aya majambo y'Imana bayumvise, umwami Yesu nabaheza. Tunamika amaso yacu dusenge. Harakwiye kuba umuvyuro mu mutima wawe usenga Imana. Harakwiye kuba umuvyuro mu muryango wawe usenga Imana ikabikora. Harakwiye kuba umuvyuro mu ishengero usengeramo. Harakwiye kuba umuvyuro mu gihugu. Abantu rero barabujije umuvyuro kuko batihanye, batatunganije ibiri mu mitima yabo bisigaye, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo bigira bipfe. Tunganya ibisigaye, bizanire Yesu. Uwo mutima wawe urakeneye gutungana, uwo mutima wawe urakeneye umuti Yesu atanga, arizo mbabazi, ariyo maraso yiwe. Tugomba dusenga Imana kuri wewe wamaze gufata ingingo ngo uyu mwaka ndakeneye umuvyuro, uyu mwaka ndazi intege nke, sishaka gushira kugendera mu ntege nke nk'izo mu mwaka uheze. Uyu mwaka ndagomba guhindura ibyifuzo by'ibyaha n'intege nke ndabisezere. Uyu mwaka ndagomba gusezera biriya byari byaranyizingiriyeko byagize imbohe ya Satani. Ndagomba yuko Yesu yongirira bishasha, ibihe by'impemburo bikaza, umuvyuro ukaza mu mutima wanje, kugira ngo maze gukira mpeze sengere n'abandi, kugira ngo nabone Imana batabare. Tugomba gusenga Imana, tusabe Pastor Sebastien acaza asengera ababene data bumva bamaze guca urubanza mu mutima, bifuza ibindi bihe bishasha, bifuza itoto mu mitima, bifuza umuvyuro. Kaza mu basengero. Mana iyo mwijuru, twongeye kugushimira muri zino sazo, muri kino gitondo, kuri aya majambo yose ishengero rigaburiwe. Umuvyuro urakenewe, ibihe byo guhenduka birakenewe. None rero bamaze kumva ijambo ryawe Mana, bakumva ibi bintu byabaye y'inzitizi mu mitima yabo y'ibyaha, ibyo byose byagiye bibuza umugisha w'Imana. Barapfukamye, baragize intambuko, baza imbere yawe. Natwe turabaherekeje imbere y'umusaraba mu izina rya Yesu, kugira ngo Mwami amaraso yawe abacucagire, abakure ku mwanda n'ubuhumane bwose mu izina rya Yesu Kristo. Bababejejwe umugisha w'Imana uronke awushikira, mwemu w'Imana aronke ahagerera. Abari kure yawe, aha Mwami Yesu bari bumaniwe, turasabye guhereye muri iyi saha ko bagize intambuko yo kuruka no guca bugufi mu izina rya Yesu, basubire bumve imigenderanire myiza n'Imana.
imigenderanire myiza n'ijuru. Haleluya, haleluya. Basubire batotahare mu mitima, inzuzi z'amazi y'ubugingo zibire zibuka, zisubire kutudubiza, bumve ivyizigiro bishasha, bumve amahoro n'umunezero bibonerwa muri Kristo Yesu, mw'izina rya Yesu. Bace bagira umuvyuro, bagire guhembuka. Urakoze Mana kubagiriye imbabazi, turagushimiye ko ibi byose ubyumvise kandi kubikoze kugira igihe cy'imbabazi n'ubuntu kikiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.